Itekana umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu muriko murabana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure ya channel yanyu Umuhuza TV. Uyu mwatugiye kubageza kamakuru biriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi. Namakuru tuza kugaruka cane ku mukuru w'igihugu Nyenicubahiro Varisito Ndayishimiye ndetse n'ivyo vyaremejwe n'inama nshingamateka. Ivyinshi tuza kugaruka cane mu gisata c'ubutunzi aho President Ndayishimiye kandi kubirabana n'amafaranga aho ibanki nkuru y'igihugu yahinduye inoti z'ibihumbi 10 ndetse n'iz'ibihumbi 5 vy'amafaranga y'amarundi. President Varisito Ndayishimiye yavuniye akagwahe kandi abafise amafaranga mvamakungu kwa nabo bayanyarukana mu mabanki canke bitabaye uko bakazikangura basanga atagaciro agifise nkuko tubikesha ikinyamakuru ubumwe. Umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye yibutsa ko amafaranga ari y'igihugu ataray'umuntu. Kizigenzo wa Republika yabishikirije mu nyigisho zo gukunda no gukundisha igihugu ariko aremesha ku barongozi bakuru mu gihugu igihe yaravuye mu gihugu ca Zambia aho yari yitabiriye inama yarimwe abakuru b'ibihugu batandukanye bihurikiye mu muryango wa Komesa aho yanatowe nk'icegera nk'icegera gikuru c'uyu umuryango. Ni nako kandi umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Varisito Ndayishimiye yavuze ko ngo hari abazi ko uyu munsi haraza kujana miliyoni 10 kuri banki ejo naho akazojana izindi 10 ngo none kutari umudandaza uzobujanye izo miliyoni 10 uzikuye he? Ni rimwe rizima ngeje ukazana izindi tuzoca tukubaza ayo mafaranga wayakuye he? Uri umudandaza wadandaje amafaranga yose yari yaratuzimiye naze aje mu butunzi bw'igihugu kandi ngo yari yarabivuze abantu bakagoma bavuga ngo ni mudomo tunasema binayisha ngo none batanguye kuvuga ngo ni finalement c'est sérieux. Ni vyinshi tuza kugaruka ko muri ano makuru aho tuza kubabwira n'ivyemejwe n'inama nshingamateka y'u Burundi aho bavuze amafaranga leta itegekanya kuzokoresha muri uyu mwaka wa 2023 umwaka wa 2024 ugiye gutangura akaba ari amafaranga y'amarundi menshi cyane angana n'imiliyaridi ibihumbi 3,952 ndetse n'imiliyoni 997 vyose tukaza kubigaruka ko hakaba hari n'ibindi bishijwe gutangazwa ni banki nkuru y'igihugu BRB byose ntuze gucikwa. Fyonda subscribe canke sabone kuri hotel wa fyonda ko kugira ngo toja ucikanwa n'amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza uri mu bambere no Umuhuza TV nkwaye kaze mwidonido yano makuru. Reka imbere yuko tubabwira ivy'umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Varisito Ndayishimiye tutangurira no makuru kubihejeje gutangazwa ni banki nkuru y'igihugu BRB aho muri aka gatondo bashize ahabona itangazo bavuga ko banki nkuru y'igihugu c'u Burundi BRB bimenyesha ko muri kino gihe hariko harasubizwa inoti z'ibihumbi 5 n'ibihumbi 10 hata muntu arekuriwe kubikuza amafaranga arenga 300 ku munsi. Amashiramwe nayo akaba arekuriwe kubikuza amafaranga atarenga imiliyoni 15 ku munsi. BRB ikabisaba kandi abakeneye amafaranga arengayo ko bokoresha sheke mu kuriha canke bagakoresha kurungikirana amafaranga biciye muri banke. Nkuko narimpejeje kubabwira reka dutangura no makuru ku vyatangajwe n'umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Varisito Ndayishimiye aho umukuru w'igihugu yavuze ku kijanye n'ingingo ya BRB yo guhindura inoti y'ibihumbi 5 hamwe n'inoti y'ibihumbi 10. Yagize ati nkuko narimejeje kubabwira mu funyafunyo ati hariho abazi ngo uyu munsi ndaza kujana miliyoni 10 kuri banki ejo naho nzojana izindi 10. Ati none kutari umudandaza uzoba ujanye izo miliyoni 10 uzikuye he? Ni rimwe rizima ejo ukazana izindi tuzoca tukubaza ayo mafaranga wayakuye he? Uri umudandaza wadandaje oya amafaranga yose rero ngo yari yaratuzimiye naze aje mu butunzi bw'igihugu kandi nari narabivuze abantu bakaguma bavuga ngo ni mudomo tunasema binayisha none ngo batanguye kuvuga ngo finalement c'est sérieux. Umukuru w'igihugu kandi yanahanuye abafise amafaranga mvamakungu amadolari canke amayero bo barabitse muhira ko yajana mu mabanki ku makonte yabo imbere yuko hafatwa izindi ngingo. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Varisito Ndayishimiye akavuga ko ubu ari periode de grâce boyanyarukana kuri banki muri kino kiringo nayo ubundi batazorira bamurondera.
Ivyo vyose nyir'icyubahiro umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye akaba yarabishikirije kuri uyu wa gatanu igerekerezo y'icenda ruheshi umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu ku kirimba c'umukuru w'igihugu i Bujumbura mu nyigisho zo kuzirikana igihugu ku ndongozi zagenywe n'itegeko ry'umukuru w'igihugu ku ruhara rwabo mu mugambi mbona kazoza ku Burundi bwifise mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ine buteye imbere mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo itandatu. Perezida Evariste Ndayishimiye akaba kandi yasavye indongozi kwicisha bugufi no kwama zitwararika mu kubungabunga itunga ry'igihugu. Ivyo bizatangajwe na Perezida Evariste Ndayishimiye ubwo yari mu nyigisho zo gukunda no gukundisha igihugu ariko aremesha abarongozi bakuru mu gihugu igenekerezo y'icenda ruheshi aho yanavuniye akagohe abo baba bafise amafaranga mvamakungu banyegeje muhira. Nako kandi muri aya makuru mu mfunyafunyo twababwiye ko tuza kubabwira ivyoba vyaremejwe n'inama nshingamateka. Amafaranga leta itegekanya kuzokoresha muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane ugiye gutangurana amafaranga y'amarundi angana n'imiliyaridi ibihumbi bitatu amajana icenda mirongo itanu na zibiri n'imiliyoni amajana icenda mirongo icenda n'icenda. Inama nshingamateka yakoranye ku munsi w'ejo wa gatanu igenekerezo y'icenda ruheshi umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu kugira ikurikirane icegeranyo c'umwihwezo wa sentare yubahiriza ku matungo ya leta yagize kunegura amafaranga leta itegura kuzokoresha mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu ushira umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane. Generose Kiyaga arongoye iyo sentare yubahiriza amatungo ya leta yamenyesheje ko mu mwaka ugira urangire leta yari yategekanije gukoresha amafaranga y'amarundi angana n'imiliyaridi ibihumbi bibiri amajana atatu mirongo ibiri na zibiri n'imiliyoni amajana atatu na zibiri z'amafaranga y'amarundi akaba hiyongeyeko amafaranga y'amarundi angana n'imiliyaridi igihumbi amajana atanu mirongo itandatu n'imiliyoni amajana atandatu mirongo itandatu na zine z'amafaranga y'amarundi ni ukuvuga ku bice mirongo itandatu n'umunani kw'ijana. Ni mu gihe igihengeri naco caduze gushika ku mafaranga y'amarundi angana n'imiliyaridi amajana indwi mirongo ibiri n'umunani ni ukuvuga ku rugero rw'ibice amajana abiri mirongo itandatu n'icenda kw'ijana. Kiyago akaba yamenyesheje ko ayo mafaranga azova mu ngingo leta yafashe zizotuma amafaranga yinjiza yiyongera. Aho ni nko gukurikirana itangwa ry'amakori agatangwa neza kandi ku gihe, kuduza amakori hamwe n'amande kubonona ibidukikije biciye muri vya vyuka vyonona igisenge c'isi n'ibindi. Abashinga amateka babona ko hari igihengeri kinini ahubwo ngo hagutera kiduga leta yari gukora kugira kigabanuke kuko ntiyoja yama yitega amafaranga ava hanze kugira yugare ico gihengeri. Abashinga amateka bakaba kandi basavye ngo nuko leta yokora ku buryo amakori n'amatagisi atoremerera abenegihugu ahubwo habe ukuduza umwimbu mu vy'uburimyi n'ubworozi ari navyo bizotuma ubutunzi bw'igihugu buzamuka. Mu yandi makuru kandi reka tubabwire ko igiciro c'isukari kigiye gusubirwamwo ngo nayo Sosumo izoba isaba guheberwa amatagisi yahora iriha. Ivyo akaba ari bimwe mu vyasabwe mu nama shikiranganji yakoranye igenekerezo y'indwi ruheshi umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu mu rwandiko rwashikirijwe n'umushikiranganji mu vyo ajejwe harimwo uburimyi n'ubworozi. Yamenyesheje ko ishirahamwe Sosumo ryimbura ku mwaka amatoni y'isukari agera ku matoni ibihumbi mirongo ibiri. Kandi iyo sukari ntikwiye uravye abayikeneye ku mwaka ngo haba hakenewe iyigera ku matoni ibihumbi mirongo itatu na bitandatu kandi biguma biduga. Kubw'ivyo ngo itegerezwa kuyirondera hanze y'igihugu kugira ngo abayikeneye bose bakwirwe. Hagati yaho ngo ibiciro vy'isukari bihari vyashinzwe muri ntwarante umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi ngo bikaba bitacemerera Sosumo kuriha ivyankenerwa. Ngo ivyo rero bituma iryo shirahamwe Sosumo ibukura mu idandazwa ry'isukari y'ibiciro vy'ibikenerwa mw'ihingurwa ry'isukari biduze bigira ingaruka mbi ku buzima bw'iryo shirahamwe. Hambavu y'ivyo ngo kubera ko ibijanye n'ivunjwa ry'amahera
ryasubiwemwo bituma ubususumu idandaza isukari yaranguriye hanze ihomba. Ivyo bigashobora gutuma iryo shirahamwe ryugara hamwe atacokorwa n'ingoga. Inama nshikiranganji yaciye isaba ko hosubirwamwo neza ibiharuro mu kwerekana ko uko isukari yimburwa hagati mu gihugu ndetse nico isukari yimburwa yinjiza be nico iyirangurwa hanze y'igihugu isaba kugira ngo hashirwe igiciro cumvikana. Yasavye kandi ko ho kwerekanwa ibikenerwa n'ihingurwa ry'isukari aha mu gihugu kugira haboneke ico ikiro c'isukari gisaba, ndetse ko hokorwa icigwa kijanye n'ingaruka zatumwe no gusubirwamo ingene amahera mvamakungu avunjwa aha mu gihugu kugira ngo yishikirizwe abafasha Uburundi. Ndagukengurukiye kandi wewe tubanye muri ano makuru yaragezwe ko muri kano kanya vyonda subscribe canke sabone kuri hoteli wacu ndako kugira ngo utoja ucikanwa n'amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza. Sangiza no makuru bagenzi bawe aho bo baherereye hose kugira ngo batoja bacikanwa n'abiriko biravugwa bigezweho ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze y'imbezi igihugu c'u Burundi ndetse no mu makungu ya kure. No Muza TV Imana ibahezagire.